Bakunzi ba Radio Black FM dongeye kubaha mwaramutse aho muherereye nizera yuko mumerewe neza nizera yuko ari ituze nizera yuko ibintu byose ari sawa na cyane yuko Imana iba yaduhaye umutahe akaba ari bwo buzima bwacu uwo mutahe wawe uno musi uze kukoresha neza maze ibintu bigende fresh sana haje ni Radio Black FM ya radio yawe ya radio yanje uno musi rero muri WhatsApp today tuza kuvuga iki uno musi rero muri WhatsApp today tuza kuvuga ku kintu umuambassadeur yabajije kandi n'ikintu nkora mutima duha dusanga mu buzima bwacu bwa misi yose we yavuze ati ndabaramukije ati mbega mwamuzi yuko habaho umuntu yamayerekana amakosa gusa atigera akwereka ko aryohewe na rimwe iyo ukoze neza ni kuvuga wa muntu yama misi yose ariko arakwereka agucinyiza ukoze akati aka kantu wagakoze nabi wagerageza ukagira effort wozi yuko winanase misi yose akamafise utunenge ariko aragutora mugabo ntavuge yuko hari ikintu kizima woba wakoze uyu mu ambassadeur ni kuvuga ko yanditse message nkiyi ni kuvuga arababaye aratunuye kandi nanamubajije ati mbega uwo muntu mwamupfaniki arambariye ati uwo muntu ni incuti n'umugenzi rero nibaze yuko icambere na mbere ikosa wagize no kugira inshuti nkiyo ni kuvuga nivyo ni byiza kugira inshuti igufata ukuboko ikakugerageza kugushikana kure ni byiza kugira inshuti iguhanura ikwereka aho wananiriwe cyangwa se aho wakoze amakosa ni byiza cyane mugabo kugira inshuti itigera ikwereka ati burya anye aha naho wagerageje kuko iyo atakubwiye naho aho wagerageje ntuzomenya intambwe wakoze ni kuvuga nk'akarorero jewe mvuze yuko n'imiburiburi shaka kubaka inzu ndayubatse bambwiye ati wora yubaka gushika aho isakagwa uko ndayubaka iguma ihengama uko ndayubaka ikaguma ihengama Trésor agacaza kambwiye ati wowe rero inzu yawe nta kintu na kimwe amatafari wapi isima wapi nta kintu na kimwe kiriho kiragenda mugabo hakumbwira ati burya rero agafondasiyo akagize neza mugabo aha wahahengamitse ni kuvuga iyo ufise inshuti iguma ikwereka ibibi gusa ntuzokwigera wiyevuriwa na wewe ngo urabe ati mbega koko nanje nikiye kintu nshoboye abantu nkabona amvuga yuko bafise probleme yo kwama baba bashaka kwama bariko baradomina mu kirundi novuga ati bama bashaka kwereka abandi bantu bari kumwe ko barenze ivyo bintu hari abantu babibayemo mu ngo zabo mu ngo abo bubakanye yaba umugore yaba umugabo ugaca usanga ivyo bintu ubibayemo kandi ubibayemo uko waranamenyereye yuko yaraguhaye igicapo cyuko atacumaze atanico ushoboye kandi nawe waravyakiriye ubibamwo gutyo nyene iryo naryo akaba ari kosa usanga ariko ratubuza muri cya kivugo cyacu twafashe cy'umwaka cyo kugira twiteze imbere mu gihe uri kumwe n'umuntu nk'uyo nuzokwigira witeze imbere nta naho uzokwigera ushika ahubwo hakwavansa ngo utere intambwe uje hejuru usubira inyuma icambere na mbere consequence yo kubana n'umuntu nk'uyo cyangwa se yo kuba ufise umugenzi nk'uyo cyangwa kuba umufise umuvyeyi nk'uyo tuvugishanije ukuri no mu bavyeyi duha dusanga yuko nico kibazo kirimo aho usanga umuvyeyi atigera ashimira umwana nivyo umwana aragira amafuti nivyo umwana hari igihe umwana aba yarananiranye mugabo none ni kuvuga yuko mu buzima bwiwe nta kintu kizima yigera akora rero iyo ufise umuntu nk'uyo mu buzima bwawe yaba inshuti yaba umugenzi yaba umuvyeyi usanga ariko arakwicira confidence icyizere cyawe confiance yawe uyiha usanga iriko irafa iriko irononekara muri ico gihe rero ni kuvuga wewe ugira kwisuzugura ko atacumaze ugira sentiment ya culpability yuko atakintu na kimwe ugera ukora gishimisha abantu uratinya no kubahuka gufata risk mu buzima mu gihe uri kumwe n'umuntu nk'uyo onye mu buzima ntufata risk ugumubona yuko ibintu byose ukoze ko waremewe konona ibintu nta muntu yaremewe konona ibintu nivyo hari icyo udashoboye mugabo hari icyo ushoboye kandi kugira icyo onye udashoboye naco ushoboye kugishobora nuko uzobuza ivyo ushoboye ivyo ari byo mu gihe rero utazi ivyo ushoboye ivyo ari byo nakijya kintu udashoboye ntaco uzoshikako nibaze yuko ngaho turiko turatahurana ni kuvuga rero wewe watwandikiye iyi message numvise yuko irimwo umubabaro numvise yuko irimwo kugerageza kumutahura
mugabo menya yuko wewe atakibazo ufise ikibazo gifise uwo muntu atigera abona ni ugize effort yuko wagize effort umuntu atigera abona yuko ni wakoze neza ndakubwije kuri umuntu nk'uyo inyishu ngenda goye ico kibazo cawe nta kintu na kimwe uzopfa ukoze kugira umushimishe azokwama abona yuko uri umunyamafuti azokwama abona yuko atantege washizemo mu kintu azokwama abona nyimba ari umufiance wawe atigera shima ni mbombo umuhaye na ni wa muhaye imodoka azogusaba etage ni wa mugurira igisuguti azogusaba ibirenze ivyo ni kuvuga bamara abantu agerageza kukunywa energy inguvu zawe zose akazikunywa akazikumaramwo akakonka amaraso novuga akunywa amaraso kuko anywa energy zawe aguma gusaba plus ibirenze kandi atari kurabona na effort uri kuragira umuntu nk'uyo umwegeza kure yawe ari umuvyeyi uragerageza kugira ushobore kumarana n'umwanya muto n'abandi bantu bari positive abandi bantu bashobora kuguterera ivyiyumviro birashe abandi bantu bashobora kukwaprecia ukuri bashobora kugushimira ukuri icuri wewe kuko no kubwiye yuko umuntu udasanzwe kubona Imana yagushizeho no kuri umuntu udasanzwe nuko ari ico ushoboye Imana sikijuju kugira ishoboye gufata ngo igutereke ngaha atacu ushoboye nyimba udashoboye gushimisha uwo muntu hari wundi ushoboye gushimisha rero gumana n'ushoboye gushimisha udashoboye gushimisha reka kumwitaho reka no kwiyumvira ati mbega kubera kadashima ubona adashima fata inzira yawe ubuzima turimwo si ubuzima bwo kuguma dukwegana si ubuzima bwo kuguma umuntu ariko akubuza amahoro uguma ukwegana nawe uguma ufise umuzigo wiwe ufise ikibazo ciwiwe no ni ubuzima bwo kwiruka inyuma ya kazoza kawe ni ubuzima bwo kumenya iyo ushaka kuja apana iyo uwundi yifuza ko wewe uja no menya wewe iyo ushaka kuja nico ushaka gushikako agishima atagishima kazima wowe uzi ushaka kuca na cyane yuko wewe wumva yuko atani kintu nakimegera shima rero menya iyo ushaka kuja hama ni wamenye iyo ushaka kuja bizokorohera kugira uzurirengagiza abantu bazana ururimi ruri toxic novuga ururimi rw'uburozi rw'ubumara baza kukubwira ati iki kintu ntacu ntushoboye nta nico uzopfa ushoboye ikintu nikinezereje ikintu nikiryoshe bon sinzi kwikurantahura fata decision yo y'ubuzima bwawe uwo muntu ugerageza gushimisha hama ntashime azokunywa amaraso uzosiga uri gikankara izo energy uri kurashiramo mu kumushimisha izo energy dishiremwe ahubwo mu kugira ushobore kwiteza imbere mu kugira ushobore kumenya nawe ati jewe shaka iki izo energy dishiremwe mu kugira abagenzi bashobora kubwira ati aha wakosheje mugaba hanaho wagize neza reka ndabashimire cyane gose rero iyi WhatsApp today radio Black FM mukurikirana ibiganiro vyaho na cyane mwibuka kuja kuri YouTube kuri Facebook ugapartage ibiganiro kugira bishobore gufasha abandi bantu harimo ashobora guhafisa ikibazo nk'ico cyangwe nawe nyene wafise n'iciyumviro aterera agasiga comments rero ni vyiza yuko muza munasangiza ibiganiro abandi mu kanya gato turaje n'intahe maze ibintu bibandanye biba fresh sana.